Shobora kwanka ivyo wiwe kandi ari vyunguka na wenyene. Oya nta bakobwa nyenga nayo. Na vyunguka vy'abakobwa ukeneye. Ivyo birabaho. Yego. Ari mu Burundi. Yego. Nico kuwe munyerekini. Kubera iki kitokunda? Abakobwa mu Burundi bashaka ibintu tubaha gusa. Niyo mpamvu ukunda kubona abahungu benshi atamavu kwegana ko b'abarundi. Kuko ni stress tu. Like Ikibazo shaka kubaza niki? Shaka umpe signification ya nombre 7 kuri Fizo. Kuri Fizo. 777. Yes. En fait 777 kuri Big Fizo. Jana despaint fils. Misanya ariko ari ibintu bakunda kuvuga ngo abantu benshi bagiye gukora ku radio baca babatake n'abadiasporante baca bakapita n'abadiasporante mugabo navuga ko kintu cyose umwanya wacu kuko gukora ku radio ntibisanga ngo cuba connect n'abadiasporante impamvu tuba connect nabo nuko haba ari ibintu byinshi bakeneye ko dufashanya ashaka ko dukora biri ashaka ko bigenda kuno ugasanga rebe ikeneye ko tuba connect bon muri yo wenyine ugasanga abantu bahuje ariko ikintu abantu bakunda kwibaza bo muri entertainment hari n'ibyo bakunda kuvuga ko muri entertainment batarongora muri entertainment batagira gute badakundana urazi ituma bivuga nuko nyene muri entertainment bunze ubucuti bukuye cyane ofete muri entertainment nta kibazo yakibe gihari je nyemba ndigo ndafise donc way yo kuyagana na Nela ndafise way yo kuyagana Keke ndafise way yo kuyagana nande na Oda n'abandi nyene. Bonjour, bon après-midi, où est-ce que vous êtes? Je pense que vous êtes bien. Hama turi hano turi kumwe n'umuinvité wacu Igor. Twaba tumuzi yuko ari umujournaliste. Hama reka tumusabe amaza turamusi. Murakoze ndabaramukije neza ko meze neza ameze neza. Nziza cyane gose turabona usa neza muri no misi hari akarusho. Bon. Nyene nawe bigaye meze neza. Nziza cyane gose. Hama Igor. Jewe ndashaka kukubaza kubera ko hari igihe nari maze imisi ntakubonamwo ahantu twari dusanzwe tukumenyereye twari dusanzwe ntuhambona ubu mu kabenzi ndazi ukunda akabenzi gose ariko si ukabenzi na twari dusanzwe tukumenyereye ukorera ku ma TV online ariko ubu tubona umenga ibintu byarahindutse twashaka rero ubiduhe ko umuco ko abantu benshi baguma bavuga Igor journaliste ari mwibi bini twashaka rero muri make uduhe umuco w'ivyo bintu ibintu bimeze gute byuko tujiste utubwire nyene ubu aho uri kurakorera tadusanzwe tukumenyereye kuri TV online. TV online iyi hajya actually sound yeah chamena baramukije kwanza hama manda bibwira ko ndozi ko abantu batanze bariho sindavyibaza ariko bariho nkabashasha nyene ya nitwa Igor ndo Murundi hama ni Mr. IG double Burundi hasta la mañana nyama nyanga nitwa Mr. Igor Burundi ya hama donc abantu benshi bari bazi ko nakora kuri TV online kera mugabo nazitembereye kwantuka ya nazitembereye ko mugabo byabaye ngomba ko nza gukora kuri radio naye bon kibazo sinzi ikibazo rero bibaza ko ariko nagiye gukora kuri radio naho hamwe ndava kuri TV online baza katacu je suis journaliste. Yes, ni journaliste amacha kubaza ukorera ku yihe radio wowe wumvise ko nkora kuri yihe radio kugira ngo ninde umenye ko Igor atakora kuri TV online. Je numvise ama radio menshi amakuru benshi bavuga abantu benshi bavuga amakuru menshi nico gituma no munsi dushaka wowe uduhe umuco wi radio nkorerako. Yego oya nshaka kubaza wowe wumvise amakuru bavuga bavuze ko nkora kuri radio voilà lega umuntu akubwira ati Igor akora kuri radio niyi sije ko avuze ati iradio akora ko niyi Igor yavuye kuri TV online mugakora kuri radio niyihe kwanza bakubwiye aba ndakubeshuze basi ndagumuco
nasivyo ego nivyo gusa ama radio ni menshi kuyariyo yose ndibaza wewe uyikorera ya karagoye mugabo ya ni PJ Classic FM, the sound of happiness radio station number one in our country. Yes, that is good. Ama Igor jewe ndacafise ibibazo byinshi bya bisanzwe binzazaniye cyane ndibaza n'abantu benshi ko badukurikirana bakunda kugukurikirana nabo nyene bo babifise ko bo bashaka kumenya nyene icukuri haba nashaka kumenya kubaza gatonya nikiye kintu ushobora guhanura abajene ba kino gihe abari ko baragukurikirana cyangwa abandi se ataco bafise barimo gukora impanuro tujiste wobaha nkaho bajene impanuro baha Kanyombya mu Rwanda bamubaje ati ati Kanyombya bashobora guhanura abantu muri rusange ibintu bako bakora abajene bose bazi nyabishuri yabishuri ngo nije nabyaye mavara mwisanga nawe mwishuri ya muri rusange sinshatse kumenya mugabo abajene bose baratandukanye hari abajene bari muri entertainment hari abajene bari mu buzi busanzwe hari abajene batagico bakora ushatse kuvuga mpanura abantu bari ko barakora mpanura abantu badashaka gukora canke mpanura abantu bari muri entertainment ndabahanura ko gukora gute donc arabo usanga mu gukora umenga ntibabirimwo nta mwete ntaki bamwe bajya abantu tujiste ko kavuze usanga nawe urimo jewe usanga urimo vraiment jewe igoro yego twe nitugize ifishije ma mujya izikiri nzima izo twirobeye okay ni byiza hama Igor nashaka kubaza ikindi kibazo nashaka kubaza sanyira bakunda gutwenga cyane gose aya n'abantu bako bakora hariya bamenya chori ikibazo nshaka kubaza ni iki nshaka umpe signification ya nombre 7 kuri Fizo 777 yes en fait 777 kuri Big Fizo ubako ni muri rusange ni album agomba gukora ni album indirimbo igira gatatu nako album igira gatatu indirimbo bizagomba gukora nyuma ya album abiri yarenganye ako nawe biro ko ni album ubona ko bo nta muntu avangura aramaze kumenya isiguro 777 ako iconzi cyo ni album ya Big Fizo igira gatatu mugabo ni 777 wako atamuntu aramenya ico bisigura reka tuzomubaza je nzomubaza nico kibanzo nzomwibariza ni yava ari mu gukora tuwa izobera muri Canada. Okay, none iyo nyishu tuyitege gari. Bon umunsi mwaje ngo tuganire. Bon ini fonzo namojije nzobabwira like. Okay, merci beaucoup. Cyanda yandike muri commentaire. Umva wifuza kuyandikamo? Ya nta kibazo nzoyandika. Ndayirose nzoyandika. Nako 777 ni twiyumvire mbe washo gisigura iki. Basi kubwa wumva uco wagisigura iki kuri Big Fizo? Jewe impamvu nashaka kuyikuba impamvu nayikubajije nuko nanje nashaka kuyimenya. Nta nyishu zimwe make. Muri make ntituraronka inyishu iri réelle ihagije. Nibanga rikiri kuri we. Réelle. Bisakura fise inyishu iri fausse ushaka ari ya vrai. Iyo iri fausse ufise ni ya ushaka ya vrai yifausse ufise ni. Okay, inyishu ya fausse je fise nuko ari album nyene shaka gusohora. Igira gatatu. Ntabwo ari fausse rero ni bien imeze neza. Wewe nyene watubwiye ati nzomubaza bivuze yuko na wewe ntacyo uramenye. Hajya urakunze. Rose mushe. Cyane gose. Ari he ninde? Nzomukwereka inbox. Yes. Iyo inbox ni yahe? Nzosha ndakwataka. Unyataka? Oya. Okay, none nashaka kubaza. Burya kuri radio ariko urakorera ko nta ba diaspora nyene diaspora banyerekesha umurongo shani yatakira uma ukina bo ataka gusa nyene aba diaspora saje ukuntu ndabibona neza urafise ikintu nyene afise ki diaspora nyene uri kumwe naco mwimisi cagutagatishije ko je na diaspora fise
gusa nyine ari ibintu bakunda kuvuga ngo abantu benshi bagiye gukora ku maradiyo baca babatake n'abadiasporante baca bakapita n'abadiasporante mugabo navuga ko ikintu cyose n'umwanya wacu kuko gukora ku iradiyo ntibisanga ngo ucuba connecte n'abadiasporante impamvu tuba connecte nabo nuko haba hari ibintu byinshi bakeneye ko dufashanya ashaka ko dukora biriya ashaka ko bigenda kuno ugasanga rero bikeneye ko tuba connecte muri iyo wenyine ugasanga abantu bahuje baca ngo naka ngo caja hanze twabibonye ku banyesha bakora mu bagiye baraje hanze mugabo ntibisaba ko umumenyesha agiye kwirada aca mu diaspora acaja hanze ngo kubera ngo byagenze kuri ngo yagiye kwiradi hari n'abagenda hanze batabamenyesha bakuru kandi hari n'abafatana n'abadiasporante batabamenyesha bakuru hari umuntu yigeze ukivuga abonye umuntu tushya tugendana wigo ngagenda n'umukobwa ari aho ntabwo ari ikibazo cyo kugendana nawe ahubwo ni ikibazo cy'uko kandi si n'ikibazo cy'uko nkora kuri radio ahubwo ni ikibazo cy'uko turi abagenzi mana mutahure ni impamvu nyabaki itumye baba abagenzi bisigaye ntibasuye kubimbaza muri make rero ati jewe bihagararire ngaho kugira gute kugenda n'abadiasporante kubikubaza oya kugenda n'abadiasporante je sinobireka harimo ivyunguka moto Okay, dukeneye kumenya ibyo byunguka birimo ibyo tumva dushaka kumenya ibyunguka ni box wambwiye kandi box nawe hari ibyunguka tubwira ngabo boca baza kundarira mu ijoro basi tubwire n'ibyo nyene ushobora kuvugira ngaha kugira ngo n'abandi ko baratumviriza cyangwa ko badukurikirana nabo nyene bavyumva oya mukuza ngaha naje n'amaguru naje n'imodoka oya je sinakubonye gusa naje n'imodoka nyene aje n'imodoka nivyo vyunguka no okay my god je tubazo twinshi cyane cyangwa gupanosa igora neza sira matwumva haba igor cyane rega twarigishije kenshi bakunda kutubwira ngo abize kera jewe banyita keke Kevin naba numva keke bavuga sanse kare wowe yani jewe cyane nurazi ibyo bakuvuga wazanga ari ibintu bibi je vraiment abantu bose bavuga ko ibyiza gose kamera cyane sawa arakotse none basi wewe ugerageje kumviriza umva bamvuga ko ibiki so keke no mwana mwizanye no bavuga neza ushaka kuna kabenzi amabivuga none urahari oya vraiment sinoharira okay nashaka kubaza ikindi kibazo se ubu urafise umuntu nyene ari akote yawe nyene uvuze gute abahungu benshi bo muri kino gihe bakunda kutubwira ati uyu muhungu asohotse ofete ndakwishura gatoya ari ikintu abantu bakunda kwibaza bo muri entertainment hari n'ibyo bakunda kuvuga ko muri entertainment batarongora muri entertainment batagira gute badakundana urazi ituma bivuga nuko nyene muri entertainment bunze ubucuti bukuye cyane ofete muri entertainment nta kibazo yakibe gihari je nyemba ndigo ndafise donc way yo kuyagana na Nela ndafise way yo kuyagana Keke ndafise way yo kuyagana nande na Oda n'abandi nyene mugabo impamvu akora kubigana nuko abona kumenga wabitanije nabo bandi bose ariko kurande go wanje je ndamufise uramufise ntumbaze gusuze nagiye kubera rero mbye ati sindariko baze je nciye ndariko baze satangutwa no Domeke ambo apana Keke okay naco nabandanije gusa nshaka nyene Keke harimo ba Kerina harimo ba Kersi harimo ba Kenti harimo ba Kamikazi Kamikazi oya yanye nike go cyane arahari sa nyene ushobora kumutubwira nyene izina tukamumenya comme nawe tukuzi nka Igor dushaka kubifuza kumumenya waniteranije ariko bivuze yuko umuvangisha n'ababa diasporante oya ni yihangane zo muvuga undi munsi bo ahari ari yizi basi ngani yizi okay ari yizi nuga nyene nta wundi bati je nawe uwo yizi karuga nyene wenye mbuzi ko dukundanye ni wowe nyene niki wasikiriye la majorité rewe ntarubi bufise oya uyozi ko dukundanye none ntari akanyamba kandawe nyibazi ko dukundanye n'uyu nyene wowe nyene uzi ko twahanyamba kontra gukundana ni wewe mugatavye ngukozana ucumukura muri liste ndamushira muri liste none ambo wana
ke urumva yuko wewe nimutaza n'ivyunguka muri liste naro bamaze kuja ngo Jessie ke sinavuze Keina navuze ke kuko batubwiye yuko atanguzwa na ke wanse kuriheraheza sivyo ikibazo yoza kugira wewe nuko utazi ko abantu bake bose ari bagenzi atayakira kweli sawa amaze kutubwira ati ahari hose ariyizi aho ndibaza yamaze kuvuga ati je vraiment mugabo ti arancanganije n'abantu benshi batanguzwa n'amake kubera iki atashimye nyene arivuge ryose kugira ngo yumve neza nahava asigarana amadidane yuko hatubari abandi oya nta bandi bahari nuko ni wenyene ni wenyene nizemera nk'uraho abwiye ngo wanse kumvugira imbere y'abantu urangonze ngo ndaguhevye nampebe none ayo sinamuvuze cyo kunezerana naguhevye okay nimba utifuza rero ko aguheba muvuge nawe nyene hari aryoherwe cyane kugoma kunyataka cyane wewe ugoma kunkwegera oya si kugukwegera utakaje mu ndayivemo Mega Igor urazi yuko abadada benshi bakunda umuntu nyene nk'umumeke baba bari kumwe basi agenda aramuvuga jewe shiri wanje muvuge nawe amutape jewe je arize naje ariyizi unkwegere okay je ndamukubwira manzi umbwire ko nice natanguye kubaza oya je nije natanguye kumbwira ngo ari ni box nyama nyinshi ubikure ni box hamuco bishira mu kugaragara ura bamubaje ati mbega ukundanye nande nako yamubwiye ngo mbega ngo kwansize kuri kutasize kuri profile photo yawe ngo wasize kimodoka ati imodoka urayibona ati ndayibona atugura imodoka urayibona ndiyo c'est ça problème en fait numva ko abantu benshi baratinya kuvuga abashiri babo na cyane cyane abantu bari mu entertainment mugabo jewe numva ko sinzotinya kumuvuga ngo nuko ndamufite bon anyway arahari mugabo sinshaka kuca ndamuhamaza kuri TV iyi ni televiziyo barakwiga ibonwa n'abantu benshi ya umuntu wese abona ati igora kuna na keke akuna rande na Nela kuna bon wapi ni hangane nzo ndayimubwira ni box yo cyishima ndabizi abariko baradukwirikiza basi rega ni bya bintu ndakukwigira nkora ibiganiro yumva abari kumwe n'abagenzi be akababwira tujya n'umuntu wanje bazi ko bakunda kwitapa nani akabemeza bari mu bantu gasanga abonye umuntu yibere mu kiganiro ngo ijwi wajumvise ababwira babenze ngo ijwi wajumvise ati ndagyumva turazi nyene we ati nta wenza ati nta makuru ufise turandondera atumbaze ni box ati nuwanje sha okay ndibaza ko baratwumviriza bongera badukurikirana mwamaze kumviriza yuko Igor mukeneye kumenya byinshi kuri we canke kuba bari kumwe uko mushobora kumurondera inbox kugira ngo mushobore kumenya izina ry'uwo muntu bari kumwe na cyane cyane ko make yagwiriye no muri no myaka uvutse wese ni Kentia ni Keina Keila na cyane cyane undonera umusheje ndashaka kwakira uyu nta kibazo urumva rero ushaka kunteranya na jewe naraki no kibazo kiri ya just duzene ufite duzene ambo nimene agafu aho nyine umutima urasinze hari nta nusimbe nta kibazo ntangorane urimagina nibaza kuguhamagara ati naka nyene yinjiye koma ku bwawe uza kubyifata mu gute yinjiye koma polisi hano ni yangaye abaganga barahari yes ushaka kwinjira koma ngo urwaye Igor yaguheva bariho so ndakunda kubibona je atagigana cy'urukundo muga kwinjira koma ngo urwaye nakaguhevye iyo mind yumva gute tanki yari abantu usanga mu mitima y'uwawe bagoye kubyakira abakobwa barakunda umuntu ari talented sinzi ko ndakubibona abakobwa bakunda umuntu ari talented mu footballer mu cameraman mu journaliste mu ya musicien moi je ne musicien kandi bakunda umuntu ari talented mu production producer en fait rero niyo mpamvu badakunda kwizera inkundo zabo bavuga ati je ukundana na Domasta ukundana na Lesteve ukundana na Igor bon murumana ibintu bikure cyane je n'umuko yigeze kumbwira ati gwe ndagukunda cyane n'umutima wanje wose muga sinokwemera ko dukundana naho proposa gute ko mbanzi ko ivyo ugira umbwira unyescroque hako yambeshe siko meze
Okay, ko bwawe ashobora kuba yarakubeshye atari kumeze ariko la majorité nivyo bintu dusanzwe tuzi. Abantu benshi bakunda kuja kuri public imbere ya public nyinshi. Usanga baba bafite ako kantu muri bo. Ko kutaba donc ntibaba bari pose no bari kumwe. Awatosheki. Oui. Daje. Sawa. Ego cyane. None watubwiye. Niwe yahamagaye. Urabeshe. Niwe yahamagaye nta kibazo na kimwe. Yariko kubaza impamvu utamuvuze. Abo yaze kuntatura. Agaze gutatura. Ajyanye ataki. Tuwe nani wewe urukwanje Okay, Igor watubwiye ati usanzwe uri mu musicien. None uri mu musicien uvuza ikihe? Je mvuza byose. Just? Ndi producer. Sure. Yeah. Kubikorera he? Gaye Bujumbura. Gaye Bujumbura. Amajahe nk'umuntu avuga ati je ndakeneye nkeneye kuja kwa Igor kugira ankorere ibintu nk'ibi. Yeah. Yo gusanga amajahe adresse iri complete. Biragoye cyane. So ahabwo yo ndondera hama nkamubwira adresse ashaka kunsanga. Yeah. Hama bidakunze ko kurondera. Arashaka kuntora. Nkoresha imbuga nyinshi, Facebook, YouTube n'ibindi. Nawandika Mr. Igor Bon nta wundi muntu twa Mr. Igor Bon ndije. Ashaka kuntora amakanyandikira message sanzwe ndayakira. Tubera kwanka ivyo wibe kandi ari vyunguka na wenyene. Oya nta bakobwa nyenga nayo. Na vyunguka vy'abakobwa ukeneye. Ivyo birabaho. Ego. Ari mu Burundi. Ego. Nco kuwe munyerekini. Kubera iki kitokunda? Abakobwa mu Burundi bashaka ibintu tubaha gusa. Niyo mpamvu ukunda kubona abahungu benshi atamavu kwega n'abakobwa barundi kuko ni stress tu. Like gusa wavyumviriye nabi nabwo ari stress kuko nabari hanze n'abadiaspora sanga bari hanze basi nyorianta basi umuntu ameze neza hama mvuga ati genda Igor umubya kame mwameme na wewe nyene ntongwegere deja bamaze kumbwira ati abantu benshi bamvuga ko ivyiza gusa ubuzana office uragira office cyane urafise rero mvuga utagira unkwegera wasi kugukwegera wambwenda kurangira sinoza kurangira abari hanze na jewe wowe uriko adanaza amapasteki urafise pasteki imwe bamaze kugura hacaza umukiriya akubwira ati ntoza pasteki imeze neza ucumwire kandi ndi bamaze kugura bano ukubwira unkwegera umuntu mu gihe bavuga ati nyene mbugita no yifise kirindi mu gihe ya pasteke batampaye amahera yayo sishobora kuyimubikira kandi nazi yuko agaruka shiramo nimero kwakwanye nimero ndeza kuyikuba mu nyuma sawa ndahukanye namaze kubyumva urahukanye n'abandi aho yaho nta kibazo na kimwe si reka ndabyizere gusa biragoye nyene ko riga abakora bamwe badiragira kuri microphone je ngandiragire bikore nakubwira urafite umukunzi yego ko byananiye gusimba doda menor kunaniye gute uramukunda neza cyane ushaka kumuheba oya naho uza skani nubwo hoza mitrailleze sinakwemera tugishukuri nukuri nagere nta kibazo revoir databujwe revoir tugishukuri ya nuko numva twabashimiye ego turabashimiye cyane mwebwe mwako muradukurikirana aho muri hose twari kumwe n'umuinvité wacu Igor journaliste hama naje twari kumwe nitwakeke Kevin hama tashaka gusaba Igor agire akajambo kanyuma ababwiye mwebwe mwako muradukurikirana ase ndabashimiye mwakoze kuba nanje biciye kuri Action Sound in our country bimeze neza cyane twizere ko kandi tuza guhurira from PJ de Classic FM muri kumwe n'umusaza hariya ushaka kumwita Mr. IG Double or Ebo Hondi hasta la mañana nyama nyanga yes ya nuko tubashimire ego ndagushimiye nawe wakoze namwe bwe turabashimiye cyane ko ba mwashoboye kuza mukatwitaba turabashimiye cyane ya merci d'avance doye okay hama tuzosubira ikindi gihe tongera tubibutsa nimwibagire kuja muri commentaire zanyu zirakenewe subscribe j'aime
hama turabashimiye cyane mubikora neza kurya nyene musanze mubikora muri bwa bumwe mubandanye mubikora uko nyene hama turabashimiye naho ubutaha